Classic FM muri Classic Sport y'uyu munsi dufate 10 minota nka 20 canke 15 bitewe nuko muri buze gushaka kwagura iyi deba y'uyu mugabo mbere yuko tuza kuri gahunda ya equipe nationale ntamba mu rugamba ari nayo nifuza ko iza kumara umwanya muremure uhagije turabe angle zose zishoboka ku mukino w'uyu munsi. Umugabo yitwa Jamie Karagera arahaguruka kabisa yikubita mu gatuza muri poitrine ati nimba equipe yitwa FC Barcelona ishaka kubaho neza, nimba bashaka kuva mu bibazo barimwo, nimba bagomba gukemura equipe bakayigarura ku murongo, babanze bashire ku isoko umugabo yitwa Ronald Araujo. Ati kuko ndayiraba nkabona ibibazo byose ifise uyu munsi mu kibuga, hari ivyo yongerezwa n'umugabo yitwa Ronald Araujo bitewe na performance yiwe nica ari karatanga muri projet equipe yitwa FC Barcelona. Ubwo bakaba bifuza kubaho neza bakagira amahoro agahinda mu nzu yitwa FC Barcelona nuko Ronald Araujo atobakiri novuga ngo muri projet ziyeki. Sembu yamba ibibazo vya Barcelona bishingiye kuri Ronald Araujo kubujya abagabo nk'aba Jamie Karagera batangura kubona ko ari cyo kibazo gikomeye kiramutse kihavuye n'ibindi byose byo hava bikemuka. Gute hasi sawa kabisa 1909 ndavuga Ronald Araujo numwe mu bagabo kinera Barcelona nimero 4 ni kapitene wabo metero 191 ahembwa miliyoni 10 ntogire ngo ahembwa make biro 96. Urabye ugiye kuraba ku ruhande rwa Barcelona ari muri Barcelona kuva muri B. Uretse ko Barcelona yamuzanye akuze ko yamuzanye 2018 yari muri Boston River hari iwabo muri Ariwe ariko nyuma Barcelona iramuzana 2018 2020 aja muri B, 2019 aja mu bakuru gushikana n'uyu munsi. Amaze gukinira Ariwe y'abatarenze imyaka 18 n'abatarenze imyaka 20, amaze gukina inkino 24 kuva 2020 akinira equipe yande ya Ariwe. Mu by'ukuri twavuga ngo n'umukinyi wa Barcelona kuva muri mu academy kuko nubwo yaje kuza ariko yashikiye mu academy muri academy. Uyu mugabo rero numwe uravye umuntu afite imyaka 29 Aimeni 26 Edi nawe dore ni imyaka umuntu bujya bavuga ngo ni imyaka ya football ko bujya nubwo rimwe na rimwe turenganya abakinyi bujya buri kintu cyose kigira development. Ntabwo ushobora guhora umwana ko ariko arisiga ivyondo, ntabwo ushobora guhora umwana ko ikintu cyose atoye agishira mu kanwa ego ntico buza kumubuza ariko stereo ni etape canke ni etape y'ubuzima bw'umwana agomba gucamo. Hahandi bavuga ngo umwana n'igifata nzoka ariko posta kinako n'umukinyi bigaragara ko afite taye nziza ko emetre 90 biro 96 hafize iyo taye kandi afite n'ibiro. Waraba uburyo igihugu avukamwo Ariwe ce sont des vrais combattants n'abantu babagwanyi n'abantu wibutse Diego Godin hawo muri Atletico Madrid. Warabishaka abakinyi bo muri Amerika Latine bakinana wana ko wagira ngo ni nk'ibintu baba barabonse. Umuvandimwe rero byagaragara ko uko bigenda uko ariko kose Barcelona ntabwo yatunze aba defenseur beza muri defense centrale kuko n'igihe cyose yari nziza wabona haba harimo umwe agenda uyundi agenda atambukisha sankoko ariko ukabona equipe iragera y'amahoro. Ronald Araujo subwa mbere Edi azivya akurikirana ibya Barcelona subwa mbere bivuzwe ko uyu muvandimwe
Barcelona yifuza kumushira ku isoko yavuzwe muri radare za Manchester yo yigenda igura n'abafisi ijisho rimwe yavuzwe muri radare za Juventus kandi bikavugwa ko yogugwa amafaranga menshi kuko yaragifite imyaka 23 24 uwo mukinyira akaba abakiri mu myaka mu kanya matera citse ndiko ndakubwira nti hari imyaka uko umwana hariho etape gukora amakosa biba ari ibintu bisanzwe hariho n'imyaka umukinyi ugomba kumureka kinjoyinga agakora ayo makosa kuko biri mu myaka yo kuvuga ngo burya niyo umuntu yiga akora amakosa ariko hariho n'iminsi baba bavuga ngo waramaze kumenya cette fois ikora ico wize Ronald Araujo ariko akura mu myaka ariko mu bushobozi tukabona ni hafi ya ntavyo ari gukura nk'ibuje se simbizi ibujiyo nuko itangura ari nini gahera rino sinigeze ndamubona ari munini je ku ruhande rwanje amakosa yakora nibaza ngo ni kibazo c'imyaka ariko noneho Barcelona irinze kwizerika guha Brassard bayakubonyemo ubugabo birashoboka ko muri vestiaire kuko sindiyo ngo menye ubwo bugabo ashaka kuba bufise bwo muri vestiaire ariko mu bijanye no gukina no gukura mu mikinire kuko nigeze kubona interview y'umu defenseur Seki mu defenseur umwe mu gihugu c'ubwongereza yarinde koko yari Virgil van Dijk no yari John Terry aravuga ko namba ari ikintu cambere kigoye gukora no kudefanda ni post goye tibujye umwataka yataka uko ariko kose hanyuma mu defenseur akaraba uko uburyo ki aza kumufata ariko ati twe tugira ikibazo cyo guhura n'abataka bama profile atandukanye kandi umwe wese ukwaje akina ukagomba kugwana n'ingene uza kumuzibira ndaguha karorero harakantu Musa niwemera ko Vidic yari umwe mu ba defenseur beza Premier League yatunze Nemanya Vidic yarameze neza ariko Vidic Torres na Manchester United kina na Liverpool umunota wa 70 yatevye yabavuye mu kibuga na Rouge ako Ferdinand hari kuntu yabari umwescromo gato ariko kuri ebana kazimya kuri video kuri Ferdinand kuri turiko turavuga Torres apana umwe wa Barcelona ayimene umwe wa Chelsea ko tuvuga Torres yazengereje isi ari muri Liverpool so uyu muvandimwe rero joko ndamubona numukinyi ubona ko byaranse ko yotera imbere mu mikinire sinzi nimba Barcelona izokomeza kumwizera gushika ryari hanyuma tuvuze ngo nibajugunye batware Barcelona iri capable yo kugura umudefenseur yo delete yosumba uyu ubu turaraba tugasanga Eric Garcia yari umwescro muri Man City Eric Garcia baye mwiza gutaka kanya ubu koko Eric Garcia asigaye tuvuga aho yosumba Araujo Esko ubwiza bwa Eric Garcia tubwira nubuhe bushingiye kuki mwiyi sezo tubona match ziremereye umuntu agerageza guhagarara amahoro ni Eric Garcia gusumba esoga kuri guhagarara neza mu mahoro kuri equipe y'abiki nimba waravye neza match ya Paris Saint-Germain na Barcelona inyuma y'isoko rya Eric Garcia hakinjira Christensen warabona ngo hari kintu hanyuma na Pedro ravamo heje ya Marc Bernard bya Afrique byari ntazi ibyo giye ukimba mbona guruka nguriye oya hari abantu bazi kwifotoza rega hari abantu bazi kwifotoza kwifoto ameze neza Edi je uko ni analyse akeshi Virgil van Dijk niwe batabihuriza ko no muri jende wa Liverpool kandi mwiyi generation ya Liverpool yo kuyambura ubucafu bwo gutwara Premier League nyuma y'imyaka 30 batayitwara Virgil van Dijk yari muri iyo project kandi bigaragara ko uyu no muri jende wa Liverpool ko byagenda kose ariko umuvandimwe agahora avuga burya mu mateka ngo afise ibitsindo 12 Karagere Conor nako Karagere Jamie Karagere afise ibitsindo 10 yitsinze na 2 yatsinze hariho 10 yitsinze na 2 yatsinze ni ibitsindo 12 rero byose biteranije
ati muri generation yawe byagaragara ko wari umwescro nuko wakinira big team nka Liverpool ari nabyo bintu byatuma mu Bwongereza bavuga ngo Karagere ntiyoja hanze ari muri equipe kuko burya ari ama equipe shushu y'Abongereza Manchester United na Liverpool izo equipe ziri kwisongera ubona ko n'umuco wabo baba bumva mu Bwongereza byarahindutse ariko baba bumva umwongereza mwiza agomba gukina muri Liverpool na Manchester so byatuma Bongereza bagwana nuko bagomba gukinisha aba defenseur batatu ho bavuga ngo Karagere byagaragara ko yojya bench kuko John Terry na Ferdinand ntawe yarusha muri abo ariko reka turabingene Karagere yinjiramwo bigatuma bakinija systeme ya batatu y'intamba na Manchester n'izindi nkeya ziyikina bugira systeme ndayibuka nka 2006 Abongereza Free Lions bakinisha komora muri imisa bakina bitabara ntabwo bibara n'Abongereza ntivyigeze kuko bro ndakubwira je ndi umufana w'Abongereza kuva 2000 hajya turi kumwe se je ndi umufana w'Umwongereza nkora mu mino w'Abongereza nabeskara ariko ndabatunze uko ndabemera niyo equipe 2006 yarakinisha John Terry igakinisha Ferdinand igakinisha na Karaga mu mutima wa defense igakinisha Neville kuri kabiri igakinisha na Ashley Cole nibaza ko muba nimero 3 nabonye Ashley Cole yari Ashley Cole je hagati mu kibuga Scores ja kuri Girard ja kuri Frank Lampard urumva iyo mediane ja muri attack shayo wayinironi shako Beckham shayo ba Jokore n'abandi ba Gubenaoro baza kuri bench uko equipe ikomeye handi uvuga ariko Abongereza bamanye nenge nta muzamu ico gihe basamisha umuzamu namba yitwa David inde urumva yari mpoma bivase oya mbwira umuzamu w'Umwongereza mwiza we wabonye uribuka Johati n'ubu buri yamaze y'imyaka 10 n'umwescro wewe Everton Pickford mama natakigera ariko ese araza kuva mu kibuga arinda mukuyemo ko n'ubundi ari bwezwa ko bari wenyine n'umwescro urumva so uyu rero burigi azirana n'aba defenseur babi kana wakibagira ko yigeze kuba mubi ariko reka nerengagize ububi bwiwe bro yavuze ukuri nubwo solution ya mbere suko yirukanwa Araujo nuko ahubwo barondera umusubirira abe muri equipe ko kahembwe miliyoni 10 ntabwo ari ni menshi pe ntabwo ari make kuri Barcelona igwana n'ubuzima igwana no kwekiribira ibitabo ariko Araujo mbona ari bya bindi byo kuvuga ngo nta umugozi uri mu nzu ntuburi cuboha namba batamusubirije umunyene afazari kwa barahagumye ntabura umunsi umwe ubona ari tuye umuntu none iyo match bigahurirana bakayitsinda ariko mu vyukuri muri projet za Barcelona namba muri 11 de départ ari karahara mu ruganda ntibacura Barcelona ndazi izohora itsinda ariko izozigagera ahantu rukomeye Araujo basezerera Araujo apana Barcelona ita Araujo ari watuma uruhara runini ari wayikuramo hari ikintu kimwe nova kuri ino mugabo witwa Ronald Araujo hari bihe umugabo nako umukinya baho mubi mugabo hari nibindi bihe ubona ngo nimba Barcelona yararegistre sinzi ko Clovis yondogiza kamiko gatoya yakuduze twese wanashaka nimba ari biho mvango hari bihe Barcelona yararegistre defensivement mu bihe bibi yabaye ko bamwe makinyi biri kugora kwiadapt cyangwa se kuba beza muri no area Afrique bari beza muri area Xavi cyangwa se kuri ba Kike Setien na ba Ernesto Valverde kuko Ter Stegen no munsi ari mwe makinyi no munsi wana ngo mizamu ya Barcelona ga Ter Stegen umufana wa Barcelona ntabatuje abona ko ari muri insecurity meme n'uyu Ronald Araujo urabona ngo iyo hageze ko Flick amwizera akamushyira mu mutima wa defense abafana babo bari muri insecurity gusumba ko wanashima boterekaho Gerard Martin hari cizero no muzi Gerard Martin afise ko wakunze Barcelona gusumba witwa Ronald Araujo mugabo twibuke ko yigeze kuba mwiza yigeze kuba mu defenseur mwiza rero hari bimwe mu bintu uno munsi dushobora kuvuga do qualité kuri Ronald Araujo
hariho imigwi ikenera abadefansire bari plus fort techniquement sivyo n'abandi ba nindi migwi ikenera baba kinyi bari beza mu madiwel kandi bari mvango baba defansire bari mvango bari plus fort